Waruzi yuko igituma udashika kuvyo wifuza canke udashika kwiterambere wifuza canke ubutunzi wifuza ari ukutamenya. Bino ndabizi yuko hariho abantu benshi bashobora kubiharira, bashobora kuvuga ngo sivyo, ivyo ndiko ndavuga sivyo. Ariko usubiye inyuma gatoyi ukaraba mu gitabo ca Bibiliya muri Hoseya, sinzi yuko ari 4 ku murongo sindawuzi neza, ariko hariho ahantu havuga yuko abantu b'Imana bishwe n'iki, bishwe no kutamenya, bishwe no kudatahura. Kuno munsi nivyo tugomba tuvugane, kuno munsi nivyo tugomba tuganire. Nkaba ndaguhaye ikaze kuziko murabizi yuko ari hahantu uca ukwega agatebe ukaza kugira ngo dushobore gusangira ivyiyumviro tugiye kuvugira hano kuri uno munsi. Jewe ni Jeff, hanyuma ukaba uri mushasha akaba ari ukashika, ndaguhaye ikaze cyane. Hanyuma uca ukwega agatebe wegere hafi, wegere ngaha ku muriro, hanyuma ducane, wumve yuko wisanzuye, wumve yuko washitse muhira, wumve yuko washitse ahantu heza, wumve yuko washitse ahantu dusangirana cyane cyane bya vyiyumviro bishobora kudufasha kugira ngo dushobore gushika kwiterambere, bishobora kudufasha kugira ngo dushobore gushika kuki, bishobore gushika ku butunzi bwacu. Kuri uno munsi nagomba tuvugane kuri kino kintu. Bibiliya irabivuga neza cyane ati ubwoko bwanje bwishwe no kutamenya. Ubwoko bwanje bwishwe no kutamenya. Nukuvuga yuko ni waba wifuza vy'ukuri gushika kwiterambere, ni waba wifuza vy'ukuri gushika ku butunzi, urashobora kubishikako. Ni ibintu bihari, ni ibintu bishobora gushikako. Kenshi nama mvuga ati ubutunzi buri ahantu hose. Aho hantu hose wama uri kuraraba, aho hantu hose wama uri kurahonyora, Imana yarasizeho ubutunzi. Ariko gusa kubera utafise impwemu yuguruye, kubera udafise impwemu y'ukubona, ntushobora kububona imisi yose. Wama uri kuridoga, wama uri kuravuga ngo iyi leta ntacitumariye, wama uri kuravuga ngo aba bantu dusangiye bino bintu ntaco bamariye, wama uri kurasuzugura ibintu vyose, wama uri kuravuga ibintu vyose nabi. None ushaka ibintu vyawe bigende neza gute? Kandi wama watura ibibi, wama uri kuravuga ibintu bibi, wama uri kuratera ibintu bibi, wama uri kuratera amajambo mabi. None ushaka ibintu vyawe vy'ukuri bishobore kugenda neza gute? Uno munsi nagomba ndakubwire ikintu gitoyi cyane kandi ikintu coroshe, hanyuma ushobore gutahura kumbure, bishobore kugarukana, ushobora kwiyumvira neza kuvyo wifuza mu buzima, bishobore kugarukana kuvyo wifuza gushikako mu buzima bwawe. Ndabizi yuko abantu benshi bashaka gushika ku butunzi, abantu benshi bashaka kwambara neza, abantu benshi bashaka gushika ku bintu vyinshi cyane. Ariko nagomba ndakwibutse ikintu kimwe. Imana igihe yarema ibintu byose tubonesha amaso yacu, hanyuma n'ibindi twumva, n'ibindi dushobora kumva mu mubiri wacu canke na twebwe nyene, igihe Imana iturema yaravuze ijambo. Nukuvuga yuko yaravuze ijambo biraba. Kandi bavuga yuko no problem, no ça va, y a pas de problème. Kandi bavuga yuko Imana yavuze ijambo rimwe gusa bica birabaho. Ariko uno munsi wirirwa mu rusengero uri kuravuga ibintu, wirirwa mu rusengero wemera abantu nkawe gusumba iyo Mana yakuremye, wemera yuko bashobora kuguha inzu, wemera yuko bashobora kuguha imodoka, wemera yuko bashobora kuguha bya bindi byose wifuza gushikako mu buzima bwawe, ubutunzi wifuza gushikako. Ariko ntiwemere iyakuremye, ntiwemere yuko iyiri muri wewe yuko ishobora kurema bya bindi byose. Ugasanga warizeye abantu gusumba uko wizera Imana. Imana yabiremesheje iki? Yaremesheje ijambo. Nukuvuga kandi iryo jambo nyene yaremesheje ivyo bintu yaremye, ibi tubona uno munsi nawe urimwo, iryo jambo riri muri wewe. Natwe uno munsi pour communiquer, pour kugira ngo tuvugane, kugira ngo mbe ndi ngaha, mbe ndiko ndakubwira, ndiko ndakoresha ijambo kugira ngo ushobore gutahura, kugira ngo ushobore kumva, kugira ngo ushobore kumva ivyihishije, kugira ngo ushobore kumva ivyinyegeje.
kubera iki nawe none kubera iki utokwizera uno munsi yuko ijambo rivuye muri wewe uba uremye? Kubera iki utokwizera yuko ijambo rivuye muri wewe ibintu ubu bisizeho? Kuko Imana iba muri wowe nyene. No munsi kibazo dufise muri Afrika, hari n'amasengero menshi ugasanga abantu baramaze gupotera. Abantu je nibaza yuko ikintu cyambere gikomeye cyane nukwizera wewe nyene, ukamanza ukizera, ukigira icizero, ukabona yuko uri kumwe n'Imana. Imana iri mu ruhande rwawe, ukavuga ati Imana iri kumwe nanje, within me, muri jewe ni Imana iba, jewe ndi urusengero rw'Imana. Why udashobora kubyizera? Hama wongere uvuga ati wizere yuko ati ikintu cyose nza kuvuga nza kuba ndiko ndarema. Ariko a partir ya jama negativite yawe, a partir ya vya bintu bipfuye wama uriko uravuga imisi yose, uba uri kurarema kazoza kawe, uri kurarema kubuka, uri kurarema ibintu byose. Ivyo ntushaka kubitahura. Ariko ndabikubwiye no munsi, muri bijya wa muri kuravuga, murajya amajambo wa muri kuridoga imisi yose, hajya uri kurarema. So raba ivyo waremye muri kahise kawe, waremye bimeze gute? Uno munsi uri kuraba mu buzima bumeze gute? Agasanga uri kuraba mu buzima bw'ubutunzi, agasanga uri kuraba mu buzima bwa opulence nkuko bavuga mu Gifaransa. Ni vyiza cyane gose, ni vyiza cyane. Agasanga utariko uraba mu bukene, utariko urahangayika kugira ngo ushobore kubaho, utariko urahangayika kugira ngo ushobore kubeshaho abana bawe. Uno munsi ni vyiza cyane. Ariko agasanga uno munsi uri kurahangayika, kumbura ashaka kuba ufite imyaka kanaka, ukaba uri kurahangayika kuri uno munsi, ni par rapport y'ivyo waremye muri kahise, ni par rapport y'ivyo wavuze muri kahise, ni par rapport y'ivyo wasize ama realite wagiye urashiraho muri kahise kawe, wagiye urashiraho ukuri kwaye. Mbega ufatiye kuki, wubakiye kuki? Wasize amajambo yahe mu buzima bwawe? Naye amajambo yawe wamiza ku mutima ijoro n'umurango, nayahe wasize hayahe? Washaka gusanga atayahari. So nizera neza yuko kuri uno munsi wari ukwiye gushiraho amajambo wamiza ko umutima ijoro n'umurango, igihe cyose aho majambo akamahari. Nibaza yuko watezo gushira amajambo atomoye agororotse, yerekeye ivyiza bigiye kukubako mu kanya kazoza. Kandi ivyo vyiza uzoca ubibona mu buzima bwawe, kandi ivyo vyiza bizoca bibaho mu buzima bwawe kuko uzoba wamaze kubishiraho. Uno munsi je ndiko ndavuga, ndabizi yuko nshaka kuba ndiko ndavugira mu mpwemu, ugashobora kuba utari kurantahura. Ariko ivyo ubayemo uno munsi ni wabisizeho. Abantu turabeshera Imana ngo Mana ukamburi kubisengera imisi yose, uri kurasenga, ariko ntiwemere yuko Imana iba muri wewe. Ariko ntiwemere yuko ivyo wizera muri wewe ari byo bitegerezwa kuba, ari byo bitegerezwa kukubako, ari byo bitegerezwa kukubeshaho, ari byo bitegerezwa kukubumba. Ariko no munsi wirwa mu rusengero kuva ku wa mbere gushaka kwa Mungu, asanga mbere n'ivyo wategerezwa gukora waravyibagiye. Ari ukaba wizeye yuko ujya mu pastor ari imbere yawe cyangwa ujya mu prophet ari imbere yawe aza kuvuga ibiza kukubeshaho, aza kuvuga amajambo aza kukubeshaho. Yes, arashobora kubwira amajambo aza kukubeshaho, ariko ni watangura kwizera ivyo wewe utegerezwa kwizera. Ni wizera ivyo wewe utegerezwa kwizera. Wowe utegerezwa kwizera iki? Utegerezwa kwizera yuko ivyo uvuga ibikuvamwo ari vyiza, biri positive, bizokubeshaho. So nizera neza yuko rero mwavyumvise, nizera neza yuko hageze yuko uhinduka, hageze yuko woza uravuga ivyiza, wature ivyiza ku bana bawe, wature ivyiza mu muryango wawe, wature ivyiza mu vyo uzuravuga imisi yose. Ntubone gusa ingorane zihari, ariko muri zijya ngorane naho nyene ushobore kubona, ugire umutima canke ugire amaso ashobora kukwereka ivyiza muri zijya ngorane. Why not? Ingorane imisi yose ntizama ari ingorane. Ingorane kenshi ku entrepreneur zama ari opportunité d'affaires, opportunité ya business. Ariko ntushobora kubibona kubera iki? Kubera mu mutima wawe huzuyeyo ibibi, huzuyeyo ibintu biri negative. So urakwiye guhinduka. Nta vyinshi novuga, nta vyinshi nkeneye kurenza ko wavyumvise. Ivyo wizera nivyo bizokubeshaho. Agasanga wizera yuko umuntu ashobora gutunga, ubutunzi uzoburonka. Agasanga wizera yuko kugira ngo ushobore kwizera Imana uteza kubura umukene,
nkuko abakizwa benshi bazi yuko kugira ngo umuntu ngo abe hafi ngo y'Imana ngo ni maka ngo abakenye maka ari umukene ngo ahigwa ngo abakenye mu mitima agaca yibaza yuko ari gukena amafaranga. No, il n'est pas venu pour ça. Uwo ndiko ndavuga yaje kubera ivyo, il n'est pas venu pour ça. Ntiyaje kugira ngo ushobore gukena, ahubwo yaje kugira ngo ushobore kubaho ubuzima bw'ubutunzi, ubeho ubuzima bwiza, ubuzima udakenye, ufise amahoro, worohewe mu bintu byose uba uri kuragira. So reka ndagusezere, ni byinshi noshobora kukubwira, ni byinshi noshobora kuvuga, ariko ikintu ndagusaba gira subscribe ngaha kuziko. Ndizera neza yuko uzohumvira ibintu byinshi, ndizera neza yuko uzohabonera ibintu byinshi, ndizera neza yuko uzohumvira ibintu bishobora kugufasha kugira ngo ushobore gushika ku butunzi bwawe. Nkaba ndagushimiye ko abanye nanje kubaho video yatanguriye gushika kuri no munota. Reka dusubire mu kindi kiganiro, reka dusubire mu yindi video aho tuzoba turiko turavuga kandi ku bintu byoshobora kugufasha kugira ngo ushobore gushika ku iterambere ryawe, ku bintu byoshobora kugufasha kugira ngo ushobore gushika ku butunzi bwawe. See you next time. God bless you.